bavukanyi muryango w'abibarutse n'Imana, baba mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, imusagwe n'amahoro ya Kristo muzima. Ndabahaye ikaze ngo dusangire kano kanya wo kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana, uko turisanga mu bisomwa byategekanirijwe wa gatanu w'indwi ya gatandatu y'ikiringo ca Pasika, inyuma y'umunsi mukuru cyane wa Asensiyo, ari wo wiyurira mu ijuru na Yezu umukama. Mu gisoma cya mbere tuza kumva ingene Imana yagarukiye Paulo mu gihe abayahudi baja kumushengeza imbere y'umutware wa Akaya yitwa Galiyo. Mu nkuru nziza naho Yezu ahumuriza abatumwa biwe ko naho bazoba mu maganya atakiri kumwe nabo ku bw'amaso, ayo maganya yabo azohinduka gahimbare Yezu amaze kuzuka. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Igisoma ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca 18 kuva ku karongo k'icenda kugera ku ka 18. Turazirikana izaburi ya 47. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo kuko yashikirijwe na Yohani mweranda mu kigabane ca 16 kuva ku karongo ka 20 gushika ku gateka ka 23. Kaze twumvirize ry'umukama yagira biwe. Ibyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Aho Paulo yari Korenti, umunsi umwe mw'ijoro, umukama abonekera Paulo mu ndoto amubwira ati: "Gumya umutima, ntacutinya kumvugira. Ndi kumwe nawe, nta uzokugeza kw'iminwe ngo akugirire nabi. Ndaha muri iki gisagara ndahafise abanje benshi." Paulo araheza amara umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana. Ku ngoma ya Galiyo, umutware wa Akaya, abayahudi bose bagira inama Paulo, baramufata bamujana muri sentare bati: "Uyu abwiriza abandi gusenga Imana uko bidategerezwa." Aha Paulo nawe ahaza amatama ngo abishure. Aza yumva Galiyo ariko abarira b'abayahudi ati: "Bayahudi mwe, iyo haba hari ikintu canke irindi kosa mu mwagiriza, nari kuvyihweza. Nayo noneho ko muharirira amajambo, amazina n'ibiraba amabwirizwa yanyu, ivyo ntibindaba, nimwiyumvire mwebwe nyene. Jewe sinshaka no kubica nikanda." Araheza arabarungika. Bano rero ngo baze kumva batyo, baca bagwa ku muntu yitwa Sosteni yagaba isinagoga, bamukubitira imbere ya sentare. Ivyo vyose Galiyo ntaco yarabinezwemwo. Paulo rero amara i Korenti iminsi itari mike, hanyuma ahagasaga abaho, aca ajabuka mu gihugu ca Siriya bari kumwe na Akwila n'umugenzi wiwe Priskila. Agenda abanje kwimoshereza i Senkreya kuko yari yabitegekanije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana niyo mwami w'ijuru n'isi. Imana niyo mwami w'ijuru n'isi. Ntara zose iyo muva mukagera ni mukoma amashi, muvugiriza impundu Imana mu kanyamuneza kamuje, kuko ari we mukama rudasumbwa muterakoba, mwami w'agakura aganza isi yose. Imana niyo mwami w'ijuru n'isi. Ibihugu byose arabitsindira tukabigaba, intara zikadufukamira. Niwe yadutoreye iragi ryacu, ari ryo buninahazwa bwa Yakobo umukunzi wiwe. Imana niyo mwami w'ijuru n'isi. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Curarangira Imana yacu, curarange, curarangira umwami wacu, curarange. Imana niyo mwami w'ijuru n'isi.
ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo kuko yashyikirijwe na Yohani Mweranda. Muri rya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, ukuri ndababwiza ukuri, muzorira mwongere mwiganyire, isi nayo yibereye mu kanyamuneza. Muzoba mu maganya, ariko aya maganya azohinduka agahimbare. Umugore yari ku nda arigamira kuko ubutigu bwashitse, ariko amaze kwibaruka akayibagira amakuba yarimwo, akanezerwa nuko umuntu avutse mu bandi. Namwe bw'ubu muriziriwe, ariko tuzosubira kubonana, umutima wanyu wuzura akanyamuneza. Bisubiye ako kanyamuneza ntawe uzokabakurako. Kuri uyo munsi naco muzoba mukinsiguza. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana, burya nivyo amayira y'Imana si nk'ay'abantu, kandi uburyo Imana ikora ntibushoka butahurwa n'abantu. Abantu barategekanya imigambi yabo, ariko Imana niyishoboza. Iyaba ivyo abantu bategekanya vyo kwama bija mu ngiro, isi yosambuka mu mwanya muto cyane. Eka noneho Imana niyiganza vyose, inaho ishakiye. Ibyo nibyo twumvise mu gisoma cya mbere, mu gihe Paulo yari Korenti utanguzayo ekleziya. Muri icyo gisagara Paulo ntiyahorohewe na gato, kuko abayahudi baranse kwemera inyigisho yiwe ko Yezu ari Kristo. Mugabo rero yacitse inkokora, yava hamwe aja ahandi. Mbere hari abatari bake bahavuye bakira iyo nyigisho, baremera Kristo, mbere barabatizwa. Muri ibyo bihe bitoroshe, n'umukama yamubonekera mu ijoro amuremesha ngo akomere ku ibanga kuko ari kumwe nawe. Twavyumvise mu kigabane cya 18 cy'igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, akarango k'9 na k'10. Nitwibuke ko mu minsi iheze twumvise ko Paulo yatowe ahabwa ubutumwa n'umukama wenyene ubwiwe, amubonekeye mu gihe yari ku murimo mubi uguturubika ba Kristo, maze aramuhindura amugira mushasha, intumwa yiwe ku bapagani no ku bami b'Isirayeli. Imana rero ihebura ikura kure. Bavukanyi, uko twavyumvise kandi Imana ntiyatevye kugaragaza ububasha bwayo mu kugarukira Paulo mu gihe abayahudi b'intagondwa bari bamuremayentanirije ngo n'umugumutsi yigisha ibihushanye n'idini yemewe n'itegeko ry'abaromani. Baraheza bamushengeza mu rubanza. Umutware w'ico gihe yitwa Galiyo, akaba yatwara ya Akaya. Turabisoma mu kigabane cya 18 cy'igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku karongo ka 13. Muri ako kadodoberezo katagira ifatiro niho umukama yigaragariza aciye ahatari hitezwe, kandi atanuwo haciye n'ikanda, atanuwo harota. Amaze kubundiriza, umutware Galiyo yarashibuye ibirego vyabo, abatomorera ko bitagira ifatiro. Ndico gitangaza c'umutware adahuruduka mu gufata ingingo, umutware yumviriza mu bwitonzi, umutware adahirika intahe, umutware ataja kugakuku k'abantu. Ese abarongozi b'iyi si bo kwitwara nk'uko akayoborwa na Mutima Mweranda waduhishurira ukuri kose kw'ivyo Yezu yigishije. Mutima Mweranda aburanira abigishwa b'umukama, Mutima Mweranda aremesha abari mu bibazo by'ubuzima, akongera akabacira akagira ko kubivamwo. Mbere twumvise Yezu aburira biwe ko naho bagiye kuvana ku bw'amaso y'umubiri, ko batoguma mu kwizirwa n'ukwiganyira gusa, ahubwo koko babera akaryo ko kuremesha umwizero
uko amaganya yabo azohinduka agahimbari. Muri ico gihe nyene abari babatekeje bamwe bita ab'isi kuko batari bakiri kumwe n'umwigisha, muri ico gihe ab'isi bazogwa mu kajembegete amaramazwe mw'izuka ryiwe, agahimbare kabo gahinduka ubumaramare. Ntaho kwifuriza uwundi kumaramara yahora yikiragiza, birababaje cyane. Ariko rero ngaka kanya kabereye kubacinyiza abandi cyangwa kuba batoteza, kuba baturubika uko bashoboye kose, ngaka kanya kuri abo bantu ko kumva impanuro ngo bemere guhinduka bigishoboka, amazi atararenga inkombe. Nanone ntawama hahandi, ntawuhora hiriwe, kandi nta nyagupfa nta nyagukira, ntawaremewe amagorwa. Uri n'amatwi y'ukumva niyumve kandi yigira ingingo yo guhinduka. Kaze mutima mweranda, kaze mu bawe, kaze utugire intore z'umukama, kaze uhindura isi yacu, kaze uhindura igihugu cyacu dusagwe n'amahoro nyayo akomoka ku Mana nyene. Bikira Mariya mutabazi w'abakristu, dutwikirize umutamana wawe w'ubuvyeyi. Amen.